Nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro twige kantike ku manota, mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva kuri we bibane namwe mwese aho muri hose. Imbabazi nyinshi rero kuba ikiganiro cyari kimaze imyaka 2 kitariko kiraboneka, ariko hari kumva zitatuvuyeko. Rero Imana ishimwe cyane kuba twongeye tukagaruka mu nguvu nyinshi kandi tukagaruka mu bundi buryo, aho twashoboye gutera intambwe yo gufata kijya kiganiro tukagishira kuri YouTube. Bifise rero akarusho kenshi kubera yuko kera tukigishira kuri WhatsApp twahura n'ingorane nyinshi, ugasanga hariho byinshi tudashoboye gushikako bivanye nuko bisaba ko tuguma ku murongo tukaguma tubarungikira ca kiganiro nyene twakora, ariko ubu tugishize kuri YouTube bizoba biheze turonke n'akandi karyo ko gukora ibindi biganiro mu gihe. Kandi kuri WhatsApp washobora gusanga WhatsApp yawe itaye igihe, ugaca usanga uriko uratubwira ngo nimusubire mu ndungikire ca kiganiro, bya biganiro mu ndungikire ibi n'ibi nk'uko musanzwe mubizi. Ubu ico kibazo ntikizokongera kubaho. Ubu umwanya uwo ari wo wose uzoba ushoboye kuja kuri YouTube kugira ngo wirabire ico kiganiro umwanya wifuza, bitabaye ngombwa ko hariho uwundi abigiramwo uruhara, ni wewe na internet gusa. Ego akandi karusho nuko telefone canke ordinateur yawe ishobora gutakara canke kibwa canke ukayigurisha. Muri ubwo buryo ugaca usanga na bya bintu byawe wakunda byagiye, wabisize muri flash naho canke muri carte mémoire, ugasanga flash iragize ikibazo, murabizi ibyuma ntibisezerana, ugasanga birafuditse. Izo ngorane zose ntizokongera kubaho, kuko uburyo nabonye bwizewe bwo kubika ibi biganiro ni ukubishira kuri YouTube kugira ngo biduhe akaryo n'akanya ko gukora ibindi biganiro byinshi. Rero muze mukore subscribe muri benshi kuri channel yanjye ya YouTube yitwa Irene Irankunda 7 Official, ni kuvuga Irene Irankunda 7 Official. Ndabereka ingene byandikwa ku batabizi, ariko murantunga mukore subscribe, abari amajambo atukura ari hasi mu buryo kuri YouTube, ugaca ufyonda kandi n'akazogera, ugafyonda kukazogera ahanditse all canke tools, kugira ngo ibiganiro byose tuzosohora uzobashe kuba mu bambere babibona, uzohabwa ama notification canke amamenyesha, amatangaza kumenyesha ko hariho ikiganiro gishasha cagiyeko. Hanyuma ivyo biheze uzoca uraraba ayo mavideo uhera ku ntango ugeza ku iherezo, kuko uko biraba kenshi kandi umwanya munini niko indirimbo itera ikwinjiramo. Umwami abahezagirire cyane rero. Hanyuma mu kurangiza ndabibutse yuko kubakunda kino kiganiro bose no kubifuza kubishigikira bose, ata bundi buryo buhari bwo kubishigikira. Nta mahera tubasabye, nta kindi kintu tubasabye uretse gukora ibyo tubabwiye. Fyonda subscribe, ufyonde kuri kajya kazogera, hanyuma bandanye ukurikirana buri kiganiro cyose gisohotse. Nibwo buryo bwonyine bwo kubishigikira kugira ngo ntikizokongere kubura. Hanyuma Imana ibahezagire cyane. Naho ubutaha dutangura indirimbo ya mbere, indirimbo nifuza ko iba na mwadama Bwana mu Giswahili, canke naho tujanye na Yesu mu Kirundi. Ndabibutsa yuko ikiganiro kizokorwa mbere mu ndimi zitatu: Ikirundi, Igiswahili n'Icongereza. Murumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Dufise n'umugambi wo guhindura zirya ndirimbo, tuzikura mu Congereza tuzishyira mu Kirundi. Tuzoza turabaririmbira indirimbo zitari mu Kirundi ziri mu Congereza, twagize translation mu Kirundi kubera ko hari indirimbo nyinshi cyane dufise mu Congereza ariko zitazwi mu Kirundi. Izo zose duhejeje gukora ikiganiro tuzoca indirimbo imwe muri zo tuyibashirira mu Kirundi, bishobotse no mu Giswahili, kugira ngo tubandanye duhezagirwa, kuko hariho umugisha mwinshi wo kuziririmba no mu zindi ndimi. Imana ibahezagire cyane. Rero naho ubutaha, murakoze.